amahera yose y'igihugu muja kuyakoresha hanze mwimvye ubutare ngaha muvyeyi se barundi burya no kuri general urarushe ndabakurikirana ijoro n'umutaga habakumbonesha kure ahariyo equipe nshaka kubabwira igifukamye munda ikoramo iki gihugu hari abantu nyoyegwe ko ari mwijuru bari abantu umuntu akora akazi mu mwaka umwe kabaje gura etaje Bujumbura igihugu kirimo Isiha iyo equipe mushireho commission mugasanga ndabesha muzoce mu mpana ngo kubutare ngo ucupfa naje kurondera urupfu rero ubutare n'ubwande bw'igihugu none mwabo privatije mu mugira gwanyu bigenze gute mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese ufite amajipe V8 mwese muri miliyardere ngaho abandi mwafashe mushora ubutare amadevize muca muyajana kuyagura amazu hanze mwubaka ama industry hanze reka rero mwebwe mutubwire ivyo mwiyumvira ijambo ni gwanyu nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyakubahwa mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusangi nyakubahwa mushikiranganje w'ubutare n'agataka nabo mfadikanije banyakubahwa babura amatare mwitavye kino nama idasanzwe banyakubahwa musanzwe mukora muri kino gisata cyo gucukura ubutare murakoze kuma kano kanyi nyakubahwa excellence jewe rero nkaba vise utubazo nagomba kubaza mpereye aho Jenny twanduwaye Marcel nkabandi umwe mu bahoze ku rugamba ico gisata mu bahoze ku rugamba nta nabakimenyere nta nabari muri cyo ko ni gisata kigoye kirimo na code kirimo n'abanyabwenge beshi nkuko mwabivuze Bo Jemfise cooperative zindatangura hariyo ndimwo iriko irakorera ikabarore imaze amezi 3 ikora hari nizo nuko ndoguruza ngomba kuguruza maze kuronkera conformité zibiri mu Kirundo hari n'izindi zishaka kuri zitanu tugomba kunguruza nk'abahoze ku rugamba kuva mu dukoresha sabwe hari izindi ntarandi mbo muri rusange ari cooperative ndimwe nsangiye n'abene gihugu iyo imaze 3 mois iri ku kivi ikabarore hari cooperative z'abahoze ku rugamba kuva mu dukoresha inama Gitega twagiye hamwe urumva rero wevuga uti mfise cooperative yitwuko ikorera naha murakoze cyane nahandi ugize aba cooperative menshi duca dusubiranamwe murakoze cyane mfise cooperative nzerukira imbere y'amategeko yitwa ngo iki yitwa Soko PPMC Soko PPMC Chakore muri rusange rero nabaza kwiye 16% muhereje ko ikibazo nshaka kumenya nashaka menye ko aya marodovance twahora turi ha tuzobandanya tuyariha hama mwavuze ati beshi mu mazi gihe mukora mwararonse jewe nabitanguye ndetse kuva mvuye ku rugamba naragize ibakwe ryo kuronka akazi mu basanzwe babikoramwe abaguza tunga niho nanaronkeye experience muri ivyo hama mu nyuma ndashinga cooperative zibiri imwe ndahomba ndabura turabura iyindi bamaze kuma conformité baca bambira ko ari ahantu hadakogwa nkuko mwabivuze hariho terme ubu basigaye bakoresha ko abantu bikomeza naragiye ico gihe nari kumwe na SP Kayanza na vice wiwe Mathieu ndaja muri OBM baratelefona turatelefona vuga ati oya ho ntiyakogwa kandi abantu ufitiye conformité kuva 2019 nubo hano ntiharakogwa nukuvuga rero jewe ndi mu bantu barenganijwe oya bakubwiye bati aho ntihakogwa yego bambwira ico gihe ngo ni parametre ya komibo kandi komibo ko babivuga hariho uruzi mwogere batarenga kandi impande yayo masite yose abandi banego barahakora ntacyo kizima nababwiye ko tugiye gutangure ivyo byose n'amakontra murakoze cyane muvyeyi se barundi hama jewe ikibazo nagomba kubaza ni kijanye n'amadokima turondera muri OBM amadokima umuntu arariha mugabo kugira ngo tuyaronke bikagorana nk'akarorero je ndafise abagenzi beshi barishe kandi babahaye na autorisation kuva mu kwezi kwa11 kuva mu kwa 12 n'uwo musa taruhusha ivyo rero ntitubona intambamye kuko barinze badosaba autorisation vomye ko twari tuzi ko umuntu acaja ku kivi hama ibijanye n'igugwa ry'ubutare kugira ngo ntibize koncamo
OBM ivyo nivyo OBM ivyo nivyo hariho abantu basavye bakariha n'ubu mutarabaha amadoki arabeshe uno musi kuko turiko turaja mwino nzira yo kugira ngo dutunganye amakontra neza cyaratumye ubu tukiko turavyiga ko dukurikiza n'intumbero muri ko maduha nshasha vyaratumye haba mwako kantu ko guteba kandi bose barabizi nibaza ko nta numwe ico turakibwira barabizi bose ni vyabaye gutevya igikorwa ahubwo vyabaye kugira ngo dutumbere intumbero dutegeza ko turakurikiza yisunga amategeko yego murakoze yuko hari unabigeze ugomba kubigerageza ariko ahanyene barimwo harabigeze ugomba kubigerageza mugabo ntibyigeze kugira ngo mubahese kuri 70% kandi naramaze babwira ntibwira mu itegeko ayo 70 mwayikuye benshi ngo bagaba ngo utaduhaye 70% turabihevye heba abandi babikore nta gusigana amavuta utemera gukurikiza itegeko bihebe bivemo twebwe murabona mu ruho duhura mu gucukura ubutare abantu ku makontwari bakira ivyo tuzanye jewe nkuko nabivuze nkikorera muri rusange burya leta iki gikorwa igiye kwikebuka nkuko mwabivuze nuko nyina risi batamara ibintu byarabaye wandabaga jewe narigeze kugenda ikigaraho bashorera ubutare nkabona mu kugura harakantu batondesha gutya nkabona bagashiramo udutudutu bagaca bagusubiha ibisubizo directement ariko rero ngaha mu Burundi hari vyanyobeye uraza umuntu washora akabwira agafata ishantiye ugacumara nk'amasaha 3 yiyugaranye akazabwira ngo we bwakwanye akakubwira ngo we ntizapimye ngo we zapimye autant no kuvuga twego ubutare naho tubushora ngaha batugurira nko mu Congereza twashaka rero batugurire ku mugaragaro jewe ndi mu bantu bagura umwimbo w'ibigori mu komine ibigori vy'umugambi wa leta turabipima tukabisuzuma ko byumye ne badupimire ku mugaragaro tumenye ivyo dushoye kwari ivy'ukuri nimba rugusepara dusepare mugo tumenye ati iyi yapimye ota tubibona muri rusange rero abantu genda hafise amakenga nk'umwe mu babimazemo igihe hamara nkuko mwabivuze jewe muri commune Marangara narahakoreye umwanya munini naragiye kurondera site sanga hari ahantu numva ngo ni muri parametre ya Ntega mining ndagenda mu Kirundo ku Ntega sanga ni muri parametre ya Ntega mining abantu rero ntahantu hanini cyane hariho n'abantu bari bararishe amadokima uwo munsi bicaye bamaze imisi barazizo n'imitase barundi aba bantu rero kuba bicaretse ahantu hari ubutare abantu bavuga ko hari ubutare mbona aba bantu baza bagahenda leta ngo barafise ngo parametre ntarengwa bohagarikwa hama abantu bakaja ku kivi hama bona bo barishe bakabandanya bakora jewe ahantu bimba ubutare nari rivoronse buryo uretse mu cankuzo no mu Ruyigi narashiraho site nashaka kuguruza site 10 nkabahoze ku rugamba jewe ndi muri bake mwashimiye mu batumye kugira irrigation kuri mamuci mwaranshimiye keshi kandi ndabishima ndabikenguruka no kuvuga n'ubu rero kuva mu dukoreje inama Igitega nafashe ihangiro ryo kugira koperative y'abahoze ku rugamba natwe turaco dusahiriza ibi rero nabonye ko ari intambamyi muvyeyi se barundi burya no kuri general urarushe ndabakurikirana joro n'umutaga habakombonesha kure haba ko mwitanga iki gihugu jewe nari nifuje mbere wanashaka sinobahisha nari naciye kuri general Silas ntigurira ati sawa umunani wanyu ahariyo equipe nshaka kubabwira igifukamye munda ikoramo iki gihugu hari abantu nywegwe ko ari mwijuru bari abantu umuntu akora akazi mu mwaka umwe kabaje gura etaje Bujumbura igihugu kirimo Isiha ivyo nshaka ndabibabwira fizike maturi babiri inywego turangiza inama mu mpona ni minota 5 iyo equipe mushireho commission mugasanga ndabesha muzoce mu mpana no kuri excellence ntabarambiye mbaye ndageza ngaho murakoze abandi bafata ijambo none ko twumvise les conventions légalement formées tiennent le lieu de loi les conventions illégalement formées sont nulles et de nullité absolue akoni mukandike mugende mukazi ntimuze mwitwaje ngo nzanye convention nsanze itari légale itari conforme à la loi c'est nul et de nullité nta na effet nul ne peut faire prévaloir sa propre turpitude wagiye horora loi la cour constitutionnelle yo havidu kubita ko cour constitutionnelle ijejwe kuraba ko amategeko akurikizwa
aho mubimenye ntagire uwuza yitwaza kontra yanje zose ndaziko ziri ilegale. Ubu rero dusubira kuzikora ko nabagiriye ikigowe havuga nti ntawe uhanwa kubera ivyo, ntagire usubira kwitwaza kontra. Hanyuma hariho amakondisiyo kugira ngo uronke kontra, ntuzeye etude de faisabilité. Aha mwarayikoze mwebwe, ubu kontra yanyu nosanga iri annexe ko etude de faisabilité kugira werekane investissement wazanye c'est combien.